Mahoro muraho muragumye ndibaza ko mumeze neza. Ni Sandrine Nizigiyimana ndabatumiriye muri Month Motivation. Month Motivation y'uno munsi tuza kuganira ku kintu cyo kwiorganiza neza. Ikintu cyo kudata umwanya. Yemwe tugiye gutangura ukwezi kw'icenda umwaka ugira uhere ariko nashaka ndakubaza eske imigambi yawe warayorganije umwanya wawe worganiza gute? Ndashaka kubatumirira muri uku kwezi kw'icenda tugiye gutangura umuntu wese yumve ko umwanya wiwe ari nk'amahera twiorganize neza mu bikorwa dukora mu buzi dukora mu projet dufise ya misi yose nimba abanyeshure amashuri agiye gutangura vuba nimba uruvyuka samoya aloke ugenda kwishure hafi 40 minutes umenye ko uzobura kuracererwa 10 minutes muri Month Motivation ndifuza ko abantu bomenya ko kwiorganiza ari ikintu cyane gikomeye cyane urashaka kuvyuka ugasanga amatara yacitse waraye utagoroye impuzu aho bisigura ko ucererwa ku kazi ariko ni wiorganiza neza ibintu byose ukabipanga ku murongo neza nimba ugira uryame nimba ubona uryama ugateba shiramo heveye uzovyuke usanga donc isaha itararenga uzovyuka usanga ibintu byose biteguye neza nimba ari impuzu gorora yigorore mu ijoro nta na kimwe ntaco bitwara nimba ari birato uhanagura bihanagure mu ijoro kugira umwanya wo mu gitondo ntuzogucike ngo ucererwe ukazi ucererwe mu migambi yawe cyangwa ucererwe kwishure abanyeshure please muyorganize neza umunyeshure ari atiorganiza arayobegwa kubera nshaka kwiorganiza ingene wiga ingene utegura amakuru ingene upanga ibintu vyawe kwishure nico gituma rero iki kintu cyo kwiorganiza muri Month Motivation cyo dufasha ukw'icenda n'ukwezi kwiza n'ukwezi amashuri abatanguye utiorganije neza n'umwaka wose urashobora kuratana imbura umunyeshuri abanyeshuri rero twiorganize neza dutangura umwaka w'ishure neza kandi tuzowurangize neza ibintu byose dushiye ku rutonde nimba ari ama anniversaire dakenewe buca mufisa ama interrogation buca mu ma examen ama rencontre ama fête dakenewe supprima wiorganize panga umwanya wawe mu kupanga raba ibintu bifise akamaro aba ari vyo ukora ibidafise akamaro naho vyihoza nta na kimwe amafeta azokwamaho n'ibindi bizokwamaho ariko urabe target yawe urabe kijya kintu uri kuraviza gikomeye kizokugirira akamaro aba ari cushira ku mwanya twiorganize neza simpaka umuntu wese agutumiye ahantu umuntu wese aguhaye gahunda umuntu wese yagize iki uca umwitaba uti ego tuzoba turi kumwe na organisation gira organisation y'umunsi organisation y'indwi organisation y'umwaka hanyuma ibintu bizogenda neza twige kwiorganiza tube en ordre mu bintu byose Month Motivation bye